Imana bane namwe mwese mukunda ibiganiro vya Isaac TV ni kwa kundi nyene twama tubasaba yuko icambere mutangira kugira subscribe like na share kugira mubandanye muronka ama stories yose ariko aravugwa hano iwacu mu Burundi no mu mihingo yayo. Duje kuronka amakuru yuko duheje kuronka news ubu nyene kabisa exclusive. Duje kuronka amakuru yuko benshi murahazi benshi murabazi bamwe mushobora kuba mubazi ikigo gisanzwe kwireza imfuvyi mu Kinama neza na neza kubahazi ni hafi ya isoko yo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Ni ikigo gisanzwe kireza abana benshi cyane abana bashika kuri 71 aho duheje kuronka amakuru yuko inzu basanzwe babamwo canke inzu basanzwe bana babamwo igize kibazo igize ingorane ihatswe kubagwako urumva habuze gato cyane inzu yagira ibagwa umwanya rero yashobora kugwa hasi yose ariko twatwumvise yuko bari kubarimuka tutazi aho baza kurara nimba baza kurara hanze nimba biza kugenda gute ntavyo tuzi. My god, Isaac TV nkuko mubizi nitugera twiregagiza news cyangwa inkuru tuca turayikorera ko turahishikira nkuko mubibona ngaho tuca tuba obligé ko tuhashika kugira tuvyirabire. Of course ni ibintu biteye agahinda cyane inzu irikira menagurika inzu irikira pasagurika ibintu rero byaduteye ubwoba natwe turavuga ati no reka dutabarize kumbure abakurikirana Isaac TV turazi ko muri benshi cyane murashobora kugira ico mukoze. Abari mu mahanga bari hose turasavye ku cyubahiro cyanyu yuko muraba ico mufasha ino miryango canke aba bana basanzwe barezwe muri kigo ca Kinama. Benshi barashobora kwibaza ati tubakeneye tubaronka gute ama numero y'aba telefone twashoboye kuyaronka. Ama numero y'usanzwe bareze ni uhera utanguzana +257 canke guteranya 200 amajana 257 +257 hama 75 bisigura 75 708 70 amajana 78 708 296 amajana 78 amajana 296 utanguzana +257 778 296 iyi numero iri kuri WhatsApp canke ukabandikira kuri WhatsApp kandi 79 976 445 +257 79 976 445. Izo rero nzo numero zabo mushobora kubaronderako kugira kumbure mufisi ico mwofashe no muryango mufisi ico mufasha kino kigo mugifashe express vyihutirwa kuko inzu imaze kugwa hasi abana bashika kuri 70 nabangahe barezwe muri iki kigo finalement mubona bagiye kubaho gute bagiye kuba bande. Umwanya rero ngwawe yaga n'umutima wawe yaga n'ingeno bibona hama ari cyo ufasha ubafashe tubwi nka Isaac TV twashikanye kuko nico tujejwe. Murakoze cyane rero gira subscribe like na share mubaraye muronka amakuru yose ariko aravugwa ku mwanya mu Burundi no hanze y'igihugu cyacu Burundi cyane industry ya Buja Flavor. My name is Isaac Classic Lokinene Chapailale. Bakunze ba Isaac TV duheje kuronka amakuru yuko mu kigo ca Kinama inzu abana bifuvye basanzwe babamwo isa numenga imvura irayihitanye irikiragwa urabona ko abani bamwe muri bo bariko barimuka. Reka twinjire indani turabe ingene bimeze inzu yabo basanzwe babamwo irikirabomagurika. Reka turabe kubera imvura murabibona rero gamura hasi baba bebe bari inzira ash irabakije kwe murabona inzu y'abana irahaswe hatse kubagwa ko n'inzu ibamo abana bakiri bato cyane wanashima. Inkuru rero abana
ni inkuru ibabaje cyane kuko urabona yuko kuronka aho baca babakiza kuvuga ikibazo kidasanzwe. Aha rero umwe wese abishoboye nuko yoraba icyo akora kuko deja bariko barimuka, ntituzi nimba barara hanze nimba bigenda gute. Mu gihe rero wewe aho uryamye ahantu heza ruhutse neza, abandi abana bifuvyi inzu ziriko zirabagwako nk'uko nukuri n'ibintu biteye ubwoba cyane. Mukaba muzi ko turi mu bihe vy'imvura ikaze cyane, abana rero bariko babigiramo ikibazo kidasanzwe. Iyi n'inzu rero abana bahari basanzwe babamwo, mukaba mubona yuko yari igeramiwe cyane. Turabona nyine biza kugenda, umwanya n'umwanya irashobora kugwa hasi yose. Ino yarashikirwa ariko biboneka ko abana ntashobora gushikirwa.